Izina ry'Uhoraho Imana yaremye isi n'ijuru rihabwe ishimwe n'icubahiro. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Umwami Imana abane natwe twese. Nitwa Ngendakumana Vincent, ko hoba harimwo abashitsi, kandi ndanezerewe cyane kuri uno munsi ko Imana ari inyakigongwe, kwigira ubuntu, kwigira imbabazi nyinshi, ko ariyo inyemereye kuntera iteka ngo mpagarare imbere y'itunga ryayo, ishengero ryayo, ngo tuganire, dushikirizanye, duhane impanuro biciye mu ijambo ry'Imana. Ca gihe twaherukana hano nari mfise ivyiyumviro, impwemu yaguma inyigisha yuko tukwiye gusangira ijambo rivuga ivy'igihe c'iherezo, kandi kijya gihe nyene namba mwarabikurikiranye neza mwarabonye ko Imana yari kirabitegura no mu bandi, kuko haciye haba noneho ibitari insiguro ariko inyigisho zijanye n'ibivuga igihe c'iherezo. Twamaze inshuro indwi zine tuvyigishwa n'umukozi w'Imana Lionel Jospe. Siniyumviriye rero kubireka kubera vyavuzwe mu nyigisho, ariko ko hoba harimwo abatari baje nabo baronke ko nadukenyi mu nsiguro. Dusome amajambo tubona aha muri Luka igihimba ca 12, dusome ku murongo wa 54. Niyo majambo tuja kuvuga nako. Turaja kuvuga yandi ari mu butumwa bwiza bwa Matayo. Umutwe w'amajambo nawo uvuga yuko Yesu agiye kugaruka, kubera ibihe vy'iherezo bigomba kuvuga bijanye no kugaruka kwa Yesu. Kandi abwira ishengero ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haraba indugumba, kandi niko biba. Mwandyarya, murazi kugendeza isi n'ijuru. Ni iki kibabuza kugendeza iki gihe? Abamubaza ivyo bibazo kenshi baba ari abafarisayo, baba ari abasadukayo, baba ari abigisha b'ivyagezwe, baba ari abantu b'abanyabwenge, bari abantu bakomeye cyane. Arico gituma no mu kumubaza ibibazo haraho bamubaza bamukengera, kuko bamubona nk'umwana imbere yabo, ariko mu nyuma murazi ko atahavuye aba nk'umwana, ariko ko bavuye bamubona nk'icyaduka, nk'umuntu azanye umuvurungano, bagaca bagira n'inama yo kumwica. Kandi ntihagire uwotangara, kuko gushika n'ubu muri bajya nyene mu masigarira yabo baracarimwo n'ubu bataremera ko Yesu yaje avuye mu ijuru, bakimwiteze. Hanyuma aya majambo nayitije, ariko nifuza yuko hariho icyo agomba kudufasha, kuko amajambo nyamukuru naya tugira tuvuge ari mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yari amajambo aya mu rukurikirane rw'amajambo y'abantu babaza Yesu ibimenyetso vyo kwerekana ko yaje avuye mu ijuru. Naho ngomba kuyitiza ngo adufashe kumenya natwe ngene twomenya ivy'iki gihe. Bari abantu babaza bati, uko avuga ko ari umwana w'Imana, niyo babonye ibimenyetso bimwe bimwe akora, bamwe bakavyikeka ariko bakabura ikivyemeza. Usomye neza mu butumwa bwa Matayo niho hoho yababwiye ati, nta kindi kimenyetso bazoronka abururunganwe atari ca Yona yamaze 3 mu nda y'urufi. Bagomba kumubaza bati, icyo twemeza ni icyahe ko we wavuye mu ijuru? Mugabo nawe akababwira ati, none ko muzi kugendeza ibihe, twibuke yuko n'igihe Yesu avuka ko abamarayika bajya b'amajusi bagiye hariya kwa Herode, hanyuma bashitseyo bakabaza ati, twabonye inyenyeri twereka ko umwami yavutse.
kandi amaherezo y'iyo nyenyeri yaje iturongoye isa n'iyihereje aha. Mwotubwira ahantu yavukiye? Iyo nkuru kiragenda irashika mu matwi ya Herode. Ishitse mu matwi yiwe acahamagara rero abazi ivyanditswe, barabikurikirana, bari babizi. Ati mbega harya mwebwe ku vyo muzi mwumvise bivuga yuko Kristo azovukira hehe? Baca barahamubwira. Baje kwamubwira, murazi ko ariho yaciye atuma bajya abamajusi ati nimugende mumurondere, hari ahantu yavukiye kandi nimwamubona muri bumusenge, naje muce muhita murambwira nje kumusenga. Ingene yagomba kuja kumusenga murabizi ko kwari kuja kumwica. No kuvuga ko rero aba bantu Yesu yarabaza ati none ko muzi kugendeza ibihe, iki gihe cyo kugororoka niko kimutakimenya? Nabyo byanditse muri Matayo. Icyo ngomba kucitiza ko rero mvuye muri ivyo by'ivyo bimenyetso bo bagomba kuvuga, ngomba ngaruke ku vyo twebwe tubona kugira ngo ndonke umushinge ukwiye ukuvuga ko ukugaruka kwa Yesu kwegereje. Bega aha muri twebwe harimwe abantu babizi, naje ndabizi. Iyi mvura izananye hariya tukabona irikiragwa ku muzinda neza, naho yo bari nyinshi gute, burya ha mu gishingano ntihagwa. Ndaje muri bimwe yari karababwira bagendeza, bakagendeza ivy'ibirere n'ivy'ibindi vy'imico, mugabo ntibagendeza ivyo kugororoka. Ivyo narabigenzuye imyaka myinshi, ariko imvura ija kugwa ngaha tuyibona izananye i Bugarama. Kubera nabigenzuye atana rimwe birahinduka, nticombuza gusohora imbuto, mbabe ivyo nanikira mbonye imvura irikiragwa ku muzinda. Imvura izananye ngaha mu Nyambuye, nta musi n'umwe igwa ngaha mu gishingano. Yambijana iyo nzira ija kunyagira amashurwe n'ibiti muri vire, igacibandanya mu Kanyosha na Ruziba. Abatara bikurikirana murazogenda murabikurikirana, ivyo nanje narabigendeje. No kuvuga ariko arabwira ati iyo mubonye hari igicu cirasiye, muca mumenya yuko ngo buca izuba ryaka, buca imvura igwa, harabindugumba, kandi akabwira ati ivyo mwarabigendeje murabikurikiza kandi nivyo. No muri twebwe hari abamama, sinzi ko ari abapapa barabishobora. Twese dufise imitima itera, twese nta numwe umutima uko utera niko imitsi itwara amaraso, bigatuma burya witegereje umuntu niyo bariko barumviriza umuntu ko akiriho, bakunda kumviriza hariho udutsi tubiri turi ngaha mwena canke hano. Iyo bariko barumviriza barumva naho umuntu yoba atagihema, bakumva ko hari akantu gakora, bigomba kuvuga ko umutima nturaca, uracyariko urasuguma gato gato utera ry'amaraso. Uyo muntu ntabarapfa ni ngaha mu mihogo niho nshoheye burya cyane kuvuga. No kuvuga ko ugumubona umuntu harakora, ariko harimwe abantu babigendeje muri mwebwe bazi ko bihingura, ibindi babonye bakabivuga, kandi ikindi gihe ugasanga nivyo. Haraho uzubona umuntu w'umumama aje yirukanga akabwira uwundi mu matehewe ati mbega ujya mukobwa kumengo yaratoye hasi. Iyo niko bakunda, haraho babivuga gutyo, si bose babivuga, mugabo iyo bashatse kuvuga ko yatoye hasi baba bagomba kuvuga ko yasamye inda. Ati jewe ndamuravye hajya muri irya zosi ryiwe ntihagaragara. Burya ivyo ikindi gihe usanga ari ivyo, naho dusanzwe dufise imitima itera tukama tuhafise, hariho abazi kubiraba bakabona ko atari umutima wonyene uriko uratera, ariko ko hari ikindi kiriko kiratera mu nda. Twarabigenzuye n'iyindi mico myinshi. Jewe kera mvuye imuhira ngiye ahantu ngiye kwishuza canke n'umuntu ngiye kuraba canke ni urumva ico ngiyemo cyose, hanyuma mu nzira ngahura n'umuserebanyi ukanci imbere ukagenda, nshaka naca asubira muhira kuko ivyo ngiye gukora byose nanda kimwe cyakunda. Navyo nyene naye narabigendeje. Nico gituma cyagenda bashingira intahe, nababwiye yuko igihe cyose cyagihe nakiri umwami Yesu ngiye kamuvyibuka, ijwi mu mutima wanje bwambwemu imwe naragendereje yarabaye nini muri je ku buryo niyumviriye gusubira kuroba, nza numva umutima uvyimvye ngaho umengo ndakubiswe, mbere n'amoso zakagomba kuza, kumva ko ndakwiye gusubira kwitanganyika. Narababwiye ko vyabaye nk'amezi nk'atatu, mugabo mu kwezi kugira kane narabirengeje ko narabwiye yuko twaswe guhonera mu Itanganyika, haguye imvura hakamena urubango, ingunza itigeze ibaho muci. Ibi rero
Yesu ariko arabibwira aba nanje ngomba ngo tubivuge ko. Hanyuma ry'amajambo twavuze ari mu butumwa bwiza bwa Matayo hajya mu gihimba cya 24 uhereye ku murongo wa mbere. Ubona iki? Ubona ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa be baramukurikira ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Hanyuma nawe ngo arababwira ati, aha ntimubona ibi byose, ndababwiza ukuri, nta buye na rimwe rizosigara rigeretse kuri rindi ridasamburiwe hasi. Hanyuma ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi n'ikimenyetso ki kizoba cyerekana ukugaruka kwawe n'icumuhero w'isi? Ijambo rikomeye Yesu yaciye ababwira, yahereye kubabwira ngo mwirinde ntihagire uzobazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, ariko ntimuhagarike imitima, kuko ivyo ntibizobura kuba, ariko muhero uzoba utaraza. Kuko ubwami buzotera ubundi bwami, ihanga ritera irindi hanga, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko iryo rizoba ari itanguriro ryo kuramukwa. Sinze nkagenda ku murongo wa 11 kuwangejeje ku 8, avuga ngo kandi hazokwaduka benshi bigira abavugishwa n'Imana, kandi bazozimiza benshi. Kandi kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko wihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa bukwire mu mahanga yose, kugira ngo buhinduke icyabona cy'amahanga, hanyuma umuhero uzocuza. Iyo ndiko ndiyumvira ko umuhero uzocuza, ndavuga ntese woza ubunyene, kuko hari icyo nderetseyo ndegeye, hari ikintu ntegereyeyo. Nicyo gituma nasavye injya ndirimbo, kuko uzoba ari umunsi ukomeye. Hanyuma iki gihe cy'iherezo hari ijambo nasimvye nategerezwa kuvuga. Ubwa mbere igituma havuga igihe cy'iherezo, ko ndavyibutse ntaraheza ndabivuge, nuko hari igihe cya mbere cyo guhera kuri Adamu cyaje kigashikana kuri Nowa. Hanyuma kijya gihe cyarangijwe nuko isi yose ihonejwe n'umwuzure w'amazi. Hanyuma hari ikindi gihe nawe nikeka ko n'igihe cya Sodoma na Gomora cyo bari ikindi kigira kabiri, mugabo ntibisa neza sivyo, kuko yo bari nka quartier imwe canke zibiri zakubiswe kijya gihe zitanywe n'umuriro, mugabo isi yose yagumyeho. Hari iki gihe rero cy'iherezo turimo ubu cyatanguranywe nuko abahinga bapanga amakarendiriye batangura guharura baje imbere igihe Yesu yaravutse. Cyabaye igihe cy'iherezo guhera urya munsi nyene, naho haheze imyaka ibihumbi, kuko ryabaye iherezo ubwa mbere ku bategetsi bamwe bibiri ivuga ko bakunda ivyo bibugunyirira, babaherezi bateba bakagira inda ndende bakica n'isezerano. Cyarabaye igihe cy'iherezo kuri bo, kuko yarangije ari uko abakuye ku kivi, ati ntavyo mukimaze, ubu nije nigiriye mu kishingo, ndi umuherezi mukuru shikanye y'amaraso yanje ataraye intama. Kandi murazi n'ubu ko byagiye uburyo bw'Imana data twese adusabira, ari umuherezi mukuru. Imana ishimwe. Hanyuma iki gihe rero iyo havugwa ngo igihe cy'iherezo, si igihe ubonye umuntu yivye, si igihe ubonye umuntu yakubiswe, si igihe tugiye mu bibazo ngo bari wo munsi tuvuga ngo vyatanguranye n'igihe Yesu avutse. Hari rero ibiriko biraba hagati y'igihe avukiye no gushika igihe azogarukira. Nivyo bimwe yabwiye abigishwa biwe bakwiye kurabirako. None rero ntiriwe ndateba ngo ndondere ubundi burorero, amasahano yadatanga uburorero, tuvuge ngo iki. Mbega iki kirundi nticyumvikana. Ndabaha akarorero kamwe. Jewe navutse muri 66, muravyibuka itariki zari 11 mu kwezi kwa 4. Kijya gihe jewe imodoka yangonze shoye uburobe butatu, aho busanga mwaravyibagiye, nkorewe na mukadata. Ryari rya mbere ngiye ku isoko, hanyuma imodoka icingira uko mubona, ntavyo mwona menya, ntavyo mubona, aha mubona narazutse mu bapfuye.
kuko nari narapfuye icyo gihe. Ubwo burobe butatu bwagugwa amahera abiri. No kuvuga kugira ngo bwikorere bujyane nko ku kilometero cyangwa kilometero n'inusu, wabwirizwa gushika y'izosi ryakebanye. Kandi niyo ubushikanye mu isoko wabugereye amahera abiri, barashobora kuza abantu bakabwitegereza kubera mwarabirunda ugasanga ni byinshi. Aha muraba mwakurikiranye amajambo nasomye mu butumwa bwiza bwa Matayo, kuko harimo intambara, harimo inzara, harimo imiryano. Ubu sinza kuvuga soma imirongo, ndiko ndavuga muri bijya ivyo Yesu yaberetse bizoranga ukugaruka kwiwe n'umuhero w'isi. Kuko umuhero w'isi nongere ndakivuge naco, igihe Yesu azobagarutse ntuzoburaba umuhero w'isi. Tavyo no kwiza muri kano kanya mwagiye muravyigishwa, ariko tuzoza turibandanya n'ikindi gihe ntivyo kwigwamwo. Kuko Yesu niyagaruka hazoca ku yindi myaka 1000 kugira ngo habe umuhero w'isi. Ingene bizoba bigabuye nkeka yaravyigishije Jospe ko ari umunsi umwe nasivye mba mpomvye, urumva ngo nari kumenya ibyabaye uwo munsi. Ariko naho yoba yarabitubwiye ko tugizwe no kwibagira, hageze turasubira tukavyibukanya. No kuvuga yuko iki gice turimwo nariko ndavuga nico nongeye kugarukako, bigomba kuvuga rero ibiriko biraba hagati na hagati ivyerekana ukugaruka kwa Yesu, yuko ari vyo yavuze bizoba biranga ukugaruka kwiwe. Ya marobe nariko ndababwira rero, ugasanga wayagereye amahera abiri, wayajanye uzi kwikorera na 5 canke na 6 canke umva je bwari butatu. Sinarinzi niyene babigurisha, uyo mukadata twari kumwe niwe yarazi ngene bigenza. Ugasanga ngiki gice cyose ukomona mwicaya, ugasanga hatonze abantu batandaza uburobe. Murabona iki gice ngene kingana? Ubatoya akarobe kamwe hajya usanga dutonze turi nka 50 kamwe, azarakata umenga n'utudu papuro, azarakata atahana 1000. Ico gihe ugashikana nka 3 bahita ku musase, canke 4 canke 5 umwe arakubaza ati ubwo burobe nangahe. Hanyuma ukizitombora ukazabona umuntu araje kuri ubwo wagereye amahera 3 6 ari butatu, akakwitegereza ati bwose aho sinobugura 3, ukavuga ataha ndahiriwe, agaca gwa 3 kuko waje uca mu isoko ugasumisha uruhera rumwe canke 2. Kandi ivyo waje wikoreye wagenda wikoreye ivyo usumije amahera 2 biremereye kurusha umuzigo washoye. Iyo batabiguze naho byagenda gute? Ari imyumbati, ari ubududu, ari bitoki, ari ubwo ivyo ashe byose batabiguze, wasiga bitaye aho nyene byanze kuko umwanda kutugunira hasi. Ukitegereza ukaraba izuba iyo rigeze, urumva muhira nta ntibikenewe ko biri gurabisubira nayo. Babana kubonye bona gutwenga ugaca ufata akayiro kaberekeza aho kigiye. Sivyo? Ahandi mu nyuma bamaze gufata ingingo ati bimusiga ngaha bironone ibi bibanza, turanse abantu bazoza barasiga bataye ibyo bashoye ngaha. Wacu bishira mu giseko kagenda hano ukaraba ahantu ku mukingo, ahantu mu byatsi ukabirundayo, hanyuma ukabandanya muhira. Tangorane nimwe nta kibazo na kimwe. Ndiko ndavuga ibintu vyitwa mapfa, naho ntaruwa kera cyane, mugabo narabayeho mu gihe kitari icinzara. Narabaye muho mu bihe nk'ubu wombaza ngashinga intare nkavuga ntego pe, ivyo Yesu yavuze vyerekana ko agiye kugaruka. Naho norabira ku mfungurwa gusa, oya ndabibona burya ariko ruki. Imana ishimwe. Ico gihe abantu ni benshi, mbega no kuri ino soko iyi muze mubaze ba Mutama ba Misheri abari bahari, burya baranda inyamunya mu canke imikeke, ukabura n'umuntu wobiha kuri gusa. Hanyuma bakabura babigura bagaca bijana mu Nyabagere hajya ku mugoroba murazomubaza bakabisesayo. Haraho mpora niyumvira nti mbega uwoja kubitegerera epfo nk'ubu iyo gwabigeranye emwe twogwanirayo turi benshi. No kuvuga yuko injya zararibwa hanyuma zigatabwa. Ugiye kugura itongo, genda vyibuka yuko neza itongo bagurishije rya mbere muhira iwacu, uwarigurishije yarigurishije amahera 1700. Kandi iryo tongo niyo nkubitiyeyo ndavuga ati kweri waragurishije itongo.
itongo riguzwe 1,700 ryaba ari rinini kuko n'amahera 500 amahera 400 umuntu baramubwira ati ahantu hawe ko nta vy'amaparcelle ngo burimbi ngo amametero ngo angana gute. Oya, ivyo n'ivyavugwa. No kuvuga yuko umuntu yararaba abantu akaraba ingene hamera yakogereka bivanye n'ingene hamera, hanyuma akavuga ati ahanye ndaguha amahera 420. Urumva ivyo bintu amahera 420 byase akashika kuri 30 bikanga akashika no kuri 40. Ubu rero maze imisi ndiko ndiga ingene nshobora gufata icapati y'amahera 500. Hari handi mberuka kubivuga sinzi barabitwenze sinzi ico bari batwenze, mugabo atari hahandi ho gutinya nka mwebwe burya niherereye ahantu atawumbona. Haje icapati y'amajana no itamirira rimwe. Hego burya no izinga ubuhombere ngira ntani za 5 zikiriho nkeka ari 1000. Burya harya no izinga atawumbona nkayihereza mu kanwa hama nkayihekenya nkayimira. Namahera yagura itongo kandi rinini, ngomba ngo tugende neza tujane, ntidusamazwe n'ivyo tubona, dutangazwa n'intambara ku isi, dutangazwa n'ubwicanyi ku isi. Ivyo nivyo bidutangaze ariko bitwibutse ko kugaruka kwa Yesu kwegereje, kuko nababwiye ati ico gihe ihanga rizotera irindi hanga, ubwami buzotera ubundi bwami. Ivy'ihanga ryateye irindi ngaha mu Burundi abari bahari barabizi. Tureke kuvuga ivyo mu bindi bihugu. Ubu tugeze muri Israel, tugeze Iran, tugeze aha hantu i Dubai ngo amabombe ngo amamisire, ariko tuvuga ivyo ngahi wacu. Ko ivyo vyabaye kandi ata oni ata leta ishobora kubizibira. Zimwe ziriko ziragirizwa ko ezo zari zibirongoye, ahubwo mugabe bavyagenze gute? Ko vyavuzwe ko biranga igihe cy'iherezo ntushobora kubihindura. Nico gituma mbere mu vyo jewe mvuga hajya niyo turiko turasenga haraho numviriza nkumva umengo hariho amakenga ngira, kuko mu vyo twosengera je ntihagira uzompenda canke mwene ndaguhende ngo ndi muhira je ndasengera mwene ibi. Oya, no sengera bo nkunda ntibatabare Mana, bagirira ikigongwe Mana, na jewe nije niherako untabare Mana. Mugabo kwiyumvira yuko ivyerekana igihe cy'iherezo wobisengera ugasenga ati intambara zihagarare ku isi zizoza gutururuzwa na Yesu. Ubwami bwa Yesu nibwo buzoza gusenyura zose ingoma zose zo ku isi zihapfe, haba ubwami bwa Mesiya niwe wenyine azobihagarika. Yesu rero hari amajambo yavuze ati ngo mwirinde ntihagire umuntu abahenda abazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje ati ni jewe Kristo. Mbega ivyo nitwirirwa turabibona, ibi ntivyandagaye. Abantu nibabuze uburaro n'uburamuko, imitima ihagaze mu kirere kubera inyigisho z'ababeshi. Aha mu Burundi nzobivugira hejuru ntumbaza ko baravyanditse no kubibambaza. Ahandi habaye witwa Migurumiko, abantu bagahendwa amazi yiyoze, abantu bakayanwa ngo bariko banwa imigisha ivuye ku Mana. Umucafu mwene uyo nkeka ari wadukegeye Ebola. Aho muri Kongo hajya ibubembe ntimwibuka abamenyesha makuru ba BBC bariko baraza umuntu avuga ati mimi ni Mungu wa tatu. Ntimuvyibuka ko ari Imana igira gatatu y'Inyafrika yaje gukiza abantu kandi abantu bakamukurikira. Ntimwibuke ejo bundi muri Kenya kaduka umuntu akavuga ati ni jewe Yesu. Ikibazo cyamubaye ko nguma ndakirondera sindaronka inyishu yacyo cyahereye, nuko we yaragize ingorane kurusha abandi, kuko nambare ababikurikiranye murazi ko hageze ku Pasika abantu bamwe bo muri Kenya ati rero birazwi, kuko igihe Yesu yari mu isi ku Pasika murazi ko ari umunsi yabambwe nazaha. Ujya yahungiye mu ikambi y'igipolisi Yesu. Sinzi ko aravayo, niraba yaravuyeyo naho yavuye yabihakanye ko atakiriwe. Ibi biriko birazimiza abantu, bariko baratuzimiza, bazokora utwumiza, bazozura n'abapfuye, bazomugurura ibimuga, tuzojana inzira zitarizo.
nicyo gituma bizera dukwiye kugumya imitima tukayishinga ku kwizera kwacu nyene ati kurahamye pe gushinzwe ku ijambo ry'Imana yacu. Ujya muri ibyo ngo ntacyo dutinya dushikame gusa twaronse ubuhungiro muri Yesu. Ibyo biriko biraba turasoma Bibiliya, dusoma Bibiliya ntituzoyimenya yose. Ndagira umuntu azoza kutubesha ngo nzi Bibiliya ngo nta nakadome na kamwe kandi oya tuzi duke duke utuntu tuzatsatsa. Na Paulo yavuze ati turacabona ivyijiji naco turashikako. Banani babiri Graham ngo yaradutse aravuga n'ibidashoboka haheze imyaka ngira nka 15 avuze ngo afise ibibazo 1000 ngo azoja kubaza imbere y'Imana. Oro Yesu nababwira abigishwa tuyo munsi tuzaturi kumwe nta na kimwe muzoyoberwa nta nico muzombaza kuko nzoba ndi nyishu. Haleluya. Ngira kwari kwihenda nta kibazo na kimwe tuzobaza. Eka byose bizaba byaje habona. Izo ni inyigisho mbi z'abantu batujuragiza, abantu bakaburi uburagamo. Uno munsi agasengera mundi mwaka agasengera hariya mu kindi gihe agasengera umuntu akabura aho mfatwa, kandi biramaze no kugaruka no ku buzima bw'abantu bakazohereza habi ahantu ukazosanga umuntu yahereje mu kwibagira Imana no mu kuyita, kuko inyigisho z'ibinyoma nta kindi ziba zishaka ko tujyanamwo atari birase. Rero mbona bidahera ibyo nari navuze, ariko ikibarirwa n'icyumva. Umunezero rero je mfise n'uwuhe kuko ngoma mpeze. Umunezero mfise n'uw'igihe Yesu azoba agarutse, kuko Yesu niyagaruka genda gomba namwe muze turabe rino shusho. Cyagendera bibukije ndababwira iyo hari nk'umukuru cyane cyane nk'umukuru atwara igihugu aha w'iwacu, iyo agomba kurengana abajejwe kubahiriza umutekano wiwe, ubu hari aho batenzura, hari aho babireka bakabireka. Mugabo iyo biramutse bibaye byatanguye kera kuri nyakwigendera Nkurunziza. Kijya gihe muribuka yuko twarashobora kumara n'isaha, ukamara isaha hariya inyuma y'ibarabara, amazu kwibarabara kugagwa, abajejwe umutekano wiwe bafashe ingingo. Ico gihe rero ntavyo kuvuga ngo wambaye ngo ikostime, oya naho woba ujuri buramatari hagira harengane perezida, abantu bakigirwa inyuma. Twese ndibuka ingene twaje mu gacerere Kenya ukabona isoko ry'abantu ritonze hariya hakurya y'ibarabara irindi, abandi batumva begera ba polisi nabo n'inkoni, ukabona nta n'uvuga nta n'ukoma. Haje buri kuri idoga mu mutima nari ngiye kuraba umuntu arwaye, nari nigiriye ku kazi, nari nigiriye kwishuza, bari bantumye ibeni y'amabuye. Urumva mu mutima tuba duhotse, mugabo umuntu wese ariko ariyumvira isaha yose igahera. Murabizi arenganye nyene icyubahiro ingene bagomuruye ibarabara, sinzi ko muvyibuka ingene vyagenda ukuntu bimera, sivyo? Na karorero gatonyi nabonye ku mukuru w'igihugu atwara igihugu cy'u Burundi, sindabimenya ko mu bindi bihugu babigira uko, ariko nca niyumvira ngomba murabe ishusho igihe Yesu azoba agarutse. Nk'ubu nyene naho yo bagarutse ubu nyene hari ibintu uyu ntuzobura umuhero w'isi, oya ntuzobura umuhero w'isi. Mugabo uko abahinga bavuga, ugiye mbere mu bihugu by'abantu bateye imbere b'abanyabwenge cyane, hari naho numva ngo sivyo nabonye hajya mu ndege abapilote barashobora kwigendamwe ari 3 canke 2, kuko ngo barikeka ibivugwa ko Yesu azohava agaruka. Igihe umupilote yoba yizeye Kristo, burya ntazorinda kuyishikana hasi, ntazorinda no kuyugurura, ntibizoba bikenewe. Burya bazosanga atawicaye kuri vora nawe yagiye gusanganira umwami Yesu. Haleluya. Urumva ngo ureba bashyirayo nka 2 tumwe niyaba yaraciye mu nzira itari yakamwizera niyagenda ubundi azoca asimbirako. Ivyo haraho numva nabwiye ko ntituganira nabo, mugabo uvyiyumviriye womengo nivyo kuko bagira ubwenge bwinshi. Iki gihe no kuvuga yuko abantu bapfiriye muri Kristo Yesu
kwanza Bibiliya hari naho itavuga ngo barapfuye, ibita abantu basinziriye itiro ry'urupfu. Nico gituma Pawulo hajya mu gitabo cya Tesalonike avuga ngo iyo nzamba y'akabanga imaze kuvuga, abapfiriye abasinziririye muri Kristo bazokwikangura, hanyuma bahitana bazoba bakiriho namba ho bari nk'ubu nyene bagaca bampitana nawe bakaguhitana, hama ngo dukaca tuduga gusanganira umwami Yesu mu kirere. Ugomba yuko umuntu yokwitegereza ivyo nagereranije bizoba bihagaze vyose kuri twebwe abizera Yesu bimpimbaye n'ibihe, nuko tuzoba dusezeye urupfu. Amen. Nuko tuzoba dusezeye inzara. Ewe kwirirwa mu bintu vya kucuja rasiyo, ejo mbega tuzogira iki? Tuzoba tubisezeye. Imana ishima. Ibi bintu vy'uko abantu bamurara ku mutwe, abantu umuntu akarara arikanga basuma, ubuho mbere umengo sinzi iyo baje bavuye, umenga n'inzuki zimenye igitiba. Ubu unye muri ryo bicogara iwacu nta hantu na hamwe usanga batariko bariba. Bakubwira ati hajya bivye nahajya bivye nahajya bivye nahajya bivye, tukararana uruhagarara. Ico gihe bizoba bihagaze. Hari ikindi rero kigoye nama niyumvira, murazi ingene twama tugwa tuvyuka, ingene twama dutemba, Imana itugarura, tuzimira, Imana tuzimurura, tugomba kugororoka, ariko bikatunanira. Igihe cyose dusenga tukama bisaba yuko dusaba ikigongwe, tukama dusaba yuko Imana itweza. Bizoba bihagaze vyose, kuko Kristo tuzoba tumubonye, tuzoheza duse nawe. Imibiri y'ubufafara tuzoyambugwa, imibiri ibora tuzoyambugwa, twambariye itabora. Amagorwa dufise muhira azohava, ibibazo dufise vyose bidukikuje. Yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana hajya mu gihimba cya 17, iminezero izotwibagiza amagorwa yose, ntawe uzosubira kwibuka. Numva ari umunezero mwinshi cyane kuri jewe, numva ari umunezero mwinshi cyane nosangiza wewe nawe, yuko dukwiye kwitega kugaruka kwa Yesu. Akazoza asanga twejejwe, akazoza asanga tumwiteze. Ariko nkabwira abandi batarizera umwami Yesu, nibo ngomba mperezeko. Aho dusigura ijambo ryo gusenga yakivuzemwo, abantu benshi barashobora kuba bakoranira mu rusengero ariko batarakira umwami Yesu, batamunsi. Mbere amaprograme yose hirya no hino bakayakurikiza yo gusenga, yo kujaho basengera, mugabe imitima yabo itaraha umwanya Yesu Kristo, ivyumviro vyabo bitarahinduka, bataragira icyizere. Kandi ukatusanga n'ubu naha boba barimwo. Ndabasavye mwakira umwami Yesu, ndabasavye mwakira agakiza, kugira ngo muje mu murongo w'abiteze kugaruka kwiwe, kuko agiraze ivyo yavuze vyerekana kugaruka kwiwe. Ngivyo biboneka ku munsi ku munsi, ku munsi ku munsi, ku munsi ku munsi. Abaririmbyi bamaze gushika, ariko nibantunge ngire na kano kibutsa nako ko hari umuntu yahaririye aginama so guharira, ngira ngo navyo nyene sivyo nabonye nivyo numvise. Kuko igihe Yesu ataraza murabizi turapfa. Undi muntu ngo avugana n'urupfu ati jewe rero ndakumenyesheje, ndabona kukaze kandi nta nuwo kugwanya ngo gutsinde. Igihe uzoba ukeneye kuza kunjana uzobanza ubimenyeshe. Urupfu ati ndavyemeye, ariko bukeye kangahe hagapfa se wabo wa muntu mubaja kumuhamba akajamwo. Bukeye ikindi gihe hagapfa umubanyi mubaja kumuhamba wa muntu akajamwo, akaguma arindiriye ko rwa rupfu ruzoza kumenyesha ko rurimo kumujana. Uko bukeye hagapfa umwana wiwe, urumva abo wa mbere mu guhamba. Mu nshuti zose harashika umunsi abona ko urupfu rurashitse, ati tunakwenda sasa. Wamugaba ati suko twavuganye kuzobanza kubimenyesha, kandi warabinyemereye. None uje ngo tugende ubunyene, bimenyeshe menye umunsi tuzogenda. Ati mugabo nawe woba uri kijuju, none hamwe baja guhamba nyoko wawe, hajya ntiwambona ko niko ndakwereka. Hajya waje guhamba ujya mu banyi ujya so wanyu, ujyaje none ko ndiko ndabikwibutsa ko nawe ndi mukuza ngo tugende.
nico ngomba kubwira abantu, burya tuja guhamba abandi natwe ntituzi umunsi. Burya turitegura, abanyakamenge kweri baritanga mu guhamba. Nivyukuri namba ari ikintu ca mbere umuntu yoshima muri Kamenge no kuja guhamba umuntu yapfuye. Ariko ninde nawe azi umunsi bazomujana? Kwibi rero iyo bibaye tuba dutandukanye n'ubwami bw'Imana, ataho tuzosubira kubibona. Nico gituma numva ngira intuntu mu guhamagara umuntu atarizera umwami Yesu ngo ashire urutoki hejuru avyerekane. Karibu sana, karibu waimbaje. Oya ndase turimba indirimbo munezero sizo guhamagara. Reka manze mpamagare babantu. Ndasavye umuntu atarakira umwami Yesu aze hano, abakozi b'Imana bamusengere. Umupapa atarakira umwami Yesu yumva ijwi riko riragonga ku mutima. Umumama, umukobwa barimwo, hari uwumva ijwi ko atanumwe azi ivyejo. Nimuze hano mwiyerekane babimenye, hanyuma babasengere. Tuzonesekwa tubonye Yesu. Sawa nacho ariko araza nawe nyene acarimbo gorimbo ko ari mu bazonezerwa naco bitwaye. Mugabo gorimbo sinzi ko ruserukira hamwe na Saba. Tubonye safi sana. Nibahaguruke dusenge Imana, dusabe Imana tureke gusamazwa n'ibyo tubona, ntidusamazwe n'intambara, ntidusamazwe n'impuha z'intambara twumva, ntidusamazwe n'inzara, ntidusamazwe n'abicanyi, ariko dufate umwanya wo kwitega ukugaruka kwa Yesu kubera kuregereye. Tuzoririmba tubonye umwami, tuzonezerwa. Hallelujah. Ngomba dusenge, nifuza ko dusenge ngo mu buhinga bw'ivyuma ijya ndirimbo nibayironka baraja kuyiduha, niko byama bigenda murabizi. Dusenge. Jewe niyumvira gusengera iki ku buzima bwanje? Wewe uyumvira gusengera iki ku buzima bwawe? Mbega ndosaba iki? Mbega Imana yomfasha iki? Ko runo rugendo ruruhije gushika ku kugaruka kwa Yesu, iki Imana yomfasha ni giki?